woba ufise intege nke z'umutima, woba wifuza kunguka ubwenge. kaze mu kiganiro gaburira umutima wironkera ingaburo ituma umutima wawe utotahara. Luka ikigabane ca gatatu. Mu mwaka ugira 15 Kaisari Tiberiyo ari ku butware, Pontiyo Pilato ari cegera ciwe Yudaya, Herode nawe ari umwami w'i Galilaya, Filipo mwene se ari umwami w'intara yo muri Ituraya n'Itirakoniti, Rusaniya ari umwami w'i Abirene, Anasi na Kayafa ari abaherezi bakuru. Muri uwo mwaka ijambo ry'Imana rishika kuri Yohana umwana wa Zakariya ari mu bugaragwa. Aja mu gihugu cose giherereye kuri Yorodani, yigisha abantu kubatizwa ko kwihana ngo bakurwe kw'ivyaha, nk'uko vyanditswe mu gitabo c'amajambo y'uwavugishwa n'Imana Yesaya, ngo ijwi ry'uwusemerera mu bugaragwa ati: nimutegure inzira y'Uhoraho, mugorore utuyira camwo twiwe. Umwonga wose uzokuzuzwa, n'umusozi wose n'akarambi bizoringanizwa. Ibigoramye bizogororoka, n'inzira zirimwo udusozi zizosenwa, maze abafise umubiri bose bazobona agakiza k'Imana. Nuko abwira ishengero ryari rivuye iwabo rije kubatizwa nawe ati: abana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhunge ishavu rizoza? Nuko mwama imbuto zikwiranye n'ukwihana, kandi ntimutangure kwiyumvira mu mitima ngo mufise Aburahamu wanyu niwe sogokuruza. Ndababwira yuko aya mabuye Imana ishobora kuyavyuramwo abana ba Aburahamu, ariko incabiti igira ibitsina by'ibiti. Nuko rero igiti cyose kitama ibyiza kiracibwa kigaterwa mu muriro. Ishengero riramubaza riti: none tugire dute? Arabishura ati: uwufise impuzu zibiri naho imwe utayifise, n'uwufise ibyo kurya nagira atyo. Kandi haza n'abatoza kori kubatizwa, baramubaza bati: mwigisha tugire dute? Arabishura ati: ntimugatoza abantu ibiruta ibyo mwagezwe. N'abasoda baramubaza bati: roho tugire dute? Arabishura ati: ntihakagira umuntu mwambura ibyiwe cyangwa mwagiriza ibinyoma, kandi ingero zanyu zibabume. Kandi abantu bari barorereye ibizoba bose bakibaza mu mitima ngo kumbure Yohana yoba Kristo. Yohana babarira bose ati: nukuri je ndababatirisha amazi, ariko hazoza uwundusha ubushobozi, ntibimbereye no gupfundura utugozi tw'ibirato vyiwe. Wazobabatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe, rwakubura imbuga yiwe neza, imburira ingano mu kigega ciwe, maze umuguruka uturire mu muriro utazima. Kandi abarira abantu ubutumwa bwiza, abahanurisha ibindi vyinshi. Maze ahishutse umwami Herode ku vya Herodiya umugore wa mwene se, no ku vy'ibindi bibi vyose Herode yakoze. Kuri ivyo vyose Herode agereka kwiki, yugaranira Yohana mu ibohero. Nuko abantu bose babatijwe, na Yesu ahejeje kubatizwa, ariko arasenga, ijuru rirakinguka, mpwemu yera aramanuka mugwako, afise ishusho y'umubiri usa n'inuma. Ijwi riva mu ijuru riti: ni wewe mwana wanje nkunda ukampimbara. Aho Yesu yatangura kwigisha, yari amaze imyaka nka 30 avutse, kandi biyumvira ko yari umwana wa Yosefu, Yosefu umwana wa Heri, Heri umwana wa Matati, Matati umwana wa Lewi, Lewi umwana wa Meruki, Meruki umwana wa Yanayi, Yanayi umwana wa Yosefu, Yosefu umwana wa Matatiya, Matatiya umwana wa Amosi, Amosi umwana wa Nahumu, Nahumu umwana wa Esiri, Esiri umwana wa Nagayi, Nagayi umwana wa Mati, Mati umwana wa Matatiya, Matatiya umwana wa Semeyini, Semeyini umwana wa Yoseki, Yoseki umwana wa Yoda, Yoda umwana wa Yohanani, Yohanani umwana wa Resa, Resa umwana wa Zerubabeli, Zerubabeli umwana wa Sharutiyeli, Sharutiyeli umwana wa Neri, Neri umwana wa Meruki, Meruki umwana wa Adi, Adi umwana wa Kosamu, Kosamu umwana wa Erumadamu, Erumadamu umwana wa Eri, Eri umwana wa Yesu,
Yesu umwana wa Eliyezeri, Eliyezeri umwana wa Yorimu, Yorimu umwana wa Matati, Matati umwana wa Lewi, Lewi umwana wa Simeyoni, Simeyoni umwana wa Yuda, Yuda umwana wa Yosefu, Yosefu umwana wa Yonamu, Yonamu umwana wa Eliyakimu, Eliyakimu umwana wa Mereya, Mereya umwana wa Mena, Mena umwana wa Matata, Matata umwana wa Natani, Natani umwana wa Dawidi, Dawidi umwana wa Isayi, Isayi umwana wa Obedi, Obedi umwana wa Bowazi, Bowazi umwana wa Salumoni, Salumoni umwana wa Nahasoni, Nahasoni umwana wa Aminadabu, Aminadabu umwana wa Aruni, Aruni umwana wa Hesironi, Hesironi umwana wa Peresi, Peresi umwana wa Yuda, Yuda umwana wa Yakobo, Yakobo umwana wa Isaka, Isaka umwana wa Aburahamu, Aburahamu umwana wa Tera, Tera umwana wa Nahori, Nahori umwana wa Serugi, Serugi umwana wa Reyu, Reyu umwana wa Peregi, Peregi umwana wa Eberi, Eberi umwana wa Shera, Shera umwana wa Kayinani, Kayinani umwana wa Arupakisadi, Arupakisadi umwana wa Shemu, Shemu umwana wa Nowa, Nowa umwana wa Lameki, Lameki umwana wa Metusela, Metusela umwana wa Henoki, Henoki umwana wa Yeredi, Yeredi umwana wa Maharareyeri, Maharareyeri umwana wa Kayinani, Kayinani umwana wa Enoshi, Enoshi umwana wa Seti, Seti umwana wa Adamu, Adamu w'Imana. Luka ikigabane ca 4. Yesu yuzuzwa mpwemu yera, ava kuri Yorodani, agendagendeshwa mu bugaragwa na mpwemu, amarayo iminsi 40, ageragezwa n'umwansi Satani. Kandi muri iyo minsi ntaco yariye. Ishize arasonza. Umwansi aramubwira ati: "Ni wabura umwana w'Imana, bwirire uyariceko umutsima." Yesu aramwishura ati: "Vyanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa." Aramudugana, amwereka ubwami bwose bwo mu isi mu kanya gato. Umwansi aramubwira ati: "Ndaguha ububasha bwose n'ubwiza bwabwo, kuko jewe nabuhawe, kandi ndabuha uwo ngomba wese. Nuko niwamfukamira ukansenga, ubwo bwose buraba ubwawe." Yesu aramwishura ati: "Vyanditswe ngo usenge Uhoraho Imana yawe aba ari usaba yonyene." Amujana i Yerusalemu, amuhagarika mu gatwe k'urusengero, aramubwira ati: "Niba uri umwana w'Imana, ikororere hasi, kuko vyanditswe, bazokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame, kandi ngo bazokuramira mu maboko yabo, ngo kumbure ntutsitare kw'ibuye." Yesu aramwishura ati: "Vyaravuzwe ngo ntukagerageze Uhoraho Imana yawe." Umwansi arangije ivyo amugerageresha vyose, amara igihe amuretse. Maze Yesu asubira i Galilaya, ari n'ubushobozi bwa mpwemu, inkuru yiwe ikwira mu gihugu cose kihakikije. Yigishiriza mu nsengero z'Abayuda, bose baramushima. Aja i Nazareti iyo yakuriye, ku munsi w'isabato yinjira mu rusengero rw'Abayuda nk'uko yamenyereye, ava hasi ngo asome.
bamuha igitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya, arakizingurura abona ahantu handitswe ngo, Mpemu w'Uhoraho ari kuri jewe, nico catumye andobanuza amavuta kugira ngo mbwire abora ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora imitima iri mu kazitiro, no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamwo n'Uhoraho. Azinga igitabo, agisubiza umusanzi w'inzu, aricara. Abantu bose bari mu rusengero rw'Abayuda bamuhanga amaso. Atangura kubabwira ati, Ivyo vyanditswe birashitse uwo munsi, nk'uko amatwi yanyu yiyumviye. Bose baramushima, batangazwa n'amajambo y'igikundiro avuye mu kanwa kiwe bati, Mbega ubu si we mwana wa Yosefu? Arababwira ati, Ntimuzobura kunjira kuba umugani muti, Muvuzi niwivure, ivyo twumvise byose ko wakoreye i Kaperinawumu, ubikorere nino mu ntara y'iwanyu. Kandi avuga ati, Ndababwira ukuri, nta muntu avugishwa n'Imana yemerwa mu ntara y'iwawe. Ni ivy'ukuri, hariho abapfakazi benshi mu Bisirayeli mu gihe ca Eliya, hamwe ijuru ryakingwa, imvura igatara imyaka 3 n'amezi 6, ikigoyi cinshi kigatera mu gihugu cose. Yamara Eliya ntiyatumwa kuri n'umwe muri bo, ariko atumwa i Zarefati mu gihugu c'i Sidoni ku mugore w'umupfakazi. Kandi hariho abanyamibembe benshi mu Bisirayeli mu gihe c'uwavugishwa n'Imana Elisa, ntihakizwa n'umwe muri bo atari Naamani Umusiriya. abo mu rusengero rw'Abayuda bose bumvise ivyo, banigwa n'ishavu, bava hasi, baramukwega bamukura mu gisagara cabo, bamujana ku manga y'umusozi wubatswe ku gisagara cabo, ngo bamutembagarizeyo, ariko aca hagati muri barigira. Aramanuka aja i Kaperinawumu, igisagara c'i Galilaya, kandi ariko arabigisha ku isabato, batangazwa n'inyigisho ziwe, kuko ijambo ryiwe ryari n'ububasha. Kandi mu rusengero rw'Abayuda hari umuntu yinjiwemo n'impwemu ya dayimoni ihumanye, asemerera n'ijwi rirenga ati, Duhuriye hega Yesu Umunyanazareti, uje kuduhoya? Ndakuzi uwuriwe, uruwera w'Imana. Yesu aramuzibiza ati, Hora, muvemwo. dayimoni amutuye hasi hagati yabo, amuvamwo atagize ico amugira. Bose baratangara, barabazanya bati, Iryo ni jambo ki? Ubwo ububasha n'ubushobozi afise, ategeka impwemu zihumanye zigasohoka. Inkuru yiwe ikwira hose mu ntari hakikije. Ava hasi, arasohoka ava mu rusengero rw'Abayuda, yinjira mu nzu kwa Simoni. Kandi inabukwe ya Simoni yari afashwe n'umururumba ukomeye, baramumwingingira. Amuhagarara iruhande, akankamira umururumbo, urazima. Avyuka uwo mwanya arabazimana. Kandi ku kirengazuba, abari bafise abarwaye bose barwaye indwara zitandukanye, barabamuzanira. Abarambika kw'ibiganza umwe umwe, arabakiza. Kandi n'abadayimoni bava muri benshi, basemerera bati, Uri umwana w'Imana. Arabazibiza, ntiyabakundira ko bavuga, kuko bari bazi yuko ari Kristo. Kandi ijoro rikeye, arasohoka, aja mu gahinga. Ishingiro riramurondera, bashika ahari, bageza kumubuza ngo ntave muri bo. Maze arababwira ati, Nkwiye kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana no mu bindi bisagara, kuko arico natumwe. Nuko avugira ijambo ry'Imana mu nsengero z'Abayuda z'i Galilaya. Mukunzi wahisemo kubana natwe muri iki kiganiro Gaburira Umutima, turagushimiye. Ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutwunganira, duhamagare canke urungike ubutumwa kuri 76 ubusa 61 ubusa ubusa ubusa, canke kuri 76 ubusa 69 ubusa ubusa ubusa. Imana iguhezagire.